Hello my people, this is Doidrif. Uyu munsi muri visit Burundi no mwaka mwamenye dutembera ibisagara, dutembera ku mastade, ariko umunsi twemeye gutembera ishamba bita Icani, ahantu bahita mu Cani. So guys, mugumane nanje ndabereke iri shamba ingene rimeze. So let's move, reka tubereke. Rero sasi inkuru y'iri shamba bambwiye yuko ngo kera hariyo ibikoko bita imafu ngo ziba zimeze nk'abantu, ngo ziba zifise ngo amaboko n'amaguru, ngo ziratambuka kandi ibana ngo n'ibintu by'ibigatanye nyene bikomeye biratari. Sasa abantu baguma bambwira ngo hariho ngo abantu ngo umugore ngo yagiye gusenya ngo zica zimufata ku nguvu nyamafu. Rero jewe sinzi yuko iyo nkuru ariyo, ariko rero ngaha nari nagiye kuraba ingene hameze, nabe n'ivyo bintu bavuga ko ari vyo, mugabo bambwiye ko ibikoko bitakibaho aho hantu, ariko ngo byafashe umugore ku nguvu. So gazi je ivyo bintu sinigeze ndavyemera yuko nimba ariyo mafu canke nimba ico gikoko cafashe umugore ku nguvu, sindavyumva. Sasa rero ariko ndagenda ingene hameze, gusa araduga, gusa ari ibiti vyiza, uharaba inyuma ni ishamba ry'inzitane, mugabo ushitse indani hari utuyira twinshi kubera abantu bagenda kondera ibintu bita ubwoba, bagenda kondera abandi bagasenya inkwi, abandi bakagira gute, mugabo gusa aya bantu hameze fresh vyatari. Nuko rero nahagiye ngiye kuraba nsanga si ishamba rya hatari ry'inzitane, ariko indani habashashe hasa neza. Reka nababwire ko twamaze gushika hamwe, nababwira muri rya shamba rya Nimungogo. Guys, Nimungogo sasa neza, hameze fresh, hameze neza cyane. Reka ndabereka ibiti bya we go. nushaka kwandika inkuru y'ubuzima bwawe ntizokwemerera yuko undi muntu agufatira ikaramu, kubera yuko inkuru y'ubuzima bwawe
wewe nyene uba ukwiye kwiyandikira.